Reka subira ikaze rero mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudenda Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi muri rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rero mbakengurukire kandi mbahe kaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, amakuru abazindutse avugwa mu bisata bitandukanye na cane muri politiki, mu nkino, mu ndero, mw'iperereza, mu gateka kazi na muntu, makungu ya kuri ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravuga ijya nino. Ndabahaye kaze rero mu makuru yacu yo muri iki gitondo, amakuru azindutse avugwa, amakuru na cane turaza kunyarukira mu gisata ca politiki tukarabira hamwe ibizindutse birahavugwa. Amakuru rero yacu tuyahereye ku biriko biravugwa muri politiki ngaha mu Burundi, kunyuma yuko rero umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye afashe ingingo yo gukombora umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca. Kuri ubu rero Gervas Ndirakobuca akaba yamaze kuvanwa mu mabanga, akaba yamaze gusubirizwa nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abishikiriza. Nyuma yuko hamaze igihe kinini humvikana icuka kiri hagati y'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca ndetse no mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ndetse n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca bose bagirizwa kuba bariko barashaka gutembagaza umukuru w'igihugu. Ni nyuma yuko kandi Gervas Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere w'u Burundi n'ubundi yari yamaze gukomborwa akavanwa mu gipolisi, kandi bikaboneka ko ngo yari yavanywe mu gipolisi igihe kiwe c'akaruhuko k'izabukuru katari bwagere. Menye kandi bivuga ko Gervas Ndirakobuca ngo yoba yari yaramaze gusuzugurwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ngo kubera ko ataragifata ingingo muri ubu bushikiranganje. Menye kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye we avuga ko Gervas Ndirakobuca yarafise umugambi wo gushaka kumutembagaza ndetse yifatikanyije n'umushikiranganje n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Icuka rero caraduze aho mu minsi iheze Gervas Ndirakobuca yatanguye guhindurirwa amabanga aca yinjizwa mu nama nkenguzamateka y'u Burundi, ariko bikameneka ko wari umugambi ukomeye wa Perezida Evariste Ndayishimiye yo gushaka kwikiza ico gihangange. Nyuma yuko rero bimaze kuboneka ko Gervas Ndirakobuca atakindi ashobora gukorerwa, niko guca asubizwa. Kuri ubu ngubu rero akaba yamaze gusubirizwa. Gusa rero amakuru ahambaye azindutse avugwa nuko kuri ubu ngubu Gervas Ndirakobuca ngo yoba yanze gutanga imihoho, ahubwo aciye atanguza urugamba kandi iyo ntambara ngo idashobora guhagarara. Akaba rero yamaze gutangaza ko yiteguriye guhangana n'umukuru w'igihugu. Kuri ubu rero Gervas Ndirakobuca yamaze kuba yasekurekura ubutegetsi nk'uko biriko biranuganurwa. Nkuko rero twariko turabibashikiriza, reka turabira hamwe ku byari biriko biravugwa. Kuri ubu rero Nestor Ntahontuye niwe ahejeje kugiye kwemezwa nk'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Nestor Ntahontuye kandi yaramaze amezi 7 ari umushikiranganje w'ikigega ca leta, kimwe mu byo yari yemereye Perezida Evariste Ndayishimiye umushikiranganje bwiwe nyene mu rugo ubushikiranganje yarimo vyari byinshi. Hakaba harimo rero kandi ukongereza bimwe mu biboneka amafaranga leta yinjiza nk'uko bitomorwa, bikaba kandi bimwe na bimwe yarabishize mu ngiro. Kuri ubu rero imbere ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye yarahiriye icese amabanga yo kuba umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Hari mu muhingamo wo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 5 Nyandagaro y'umwaka mu ngoro y'amakoraniro y'inama nshingamateka iri i Bujumbura mu Kigobe. Ico gikorwa kandi kikaba yitegekanyijwe
yitekanywa n'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi, mbere indahiro yiwe ikaba yakiriwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Nestor Ntahontuye yagenwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu inomero 100/00 ryo kuwa gatanu Nyandagaro y'umwaka, inyuma yo kwemezwa n'abagize inama nshingamateka ndetse n'inama nkenguza amateka, bamwe bose batoye ukwabo. Imbere y'umutaga wo kuri uyu wa kabiri ingenekerezo rya gatanu Nyandagaro y'umwaka, nk'uko biri mu ngingo y'130 y'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi, ibirori vyari vyitabwe n'abatumire benshi batandukanye, harimwo abaserukira ibihugu vyabo ndetse n'amashirahamwe mpuzamakungu hano mu Burundi, abarongoye imigwi y'igihugu itandukanye, abaserukira amadini n'amashengero, abaserukira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike ndetse n'abandi batandukanye. Kimwe rero mu vyo uyu umugabo yemereye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta yarajejwe, kwari ukongereza bimwe mu biboneka amafaranga leta yinjiza. Itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2025-2026 ryashizeho amakori mashasha atari make, kuduza amafaranga akoreshwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'umupfasoni wiwe. Ikindi kiranga iryo tegeko ni ukuduza bimwe mu biboneka amafaranga umukuru w'igihugu akoresha kumusumira hakoreshejwe imiliyoni 3 ku munsi, kuduza amafaranga Perezida Ndayishimiye aho uwo ashatse bita appui aux bonnes initiatives, angana n'imiliyaridi 9 zitazwi ico zama zikora, akaza kuduza biboneka bikomeye amafaranga y'iperereza, kuduza amafaranga y'ibikorane, kuduza kandi amafaranga y'ingendo, kuduza amafaranga akoreshwa n'ibiro vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu ndetse n'ibindi bitandukanye. Mu ncamake rero yari umushikiranganji atahura kuremeka imizigo abanyagihugu, akongereza kandi ivyinjira mu rugo rwa Perezida Ndayishimiye. Haraciye amezi make ya Nestor Ntahontuye yari yatangaje ko adaha amakuru ibimenyesha amakuru vyigenga, amajambo yashavuje abamenyesha amakuru, akaba ndetse ahonyora uburenganzira bwo guha amakuru abanyagihugu. Amakuru y'ibanga yavuga ko Angeline Ndayishimiye yipfuza umukenyezi azomwoherereza guha amategeko, kubera Generali Arengiyome Bunyoni ndetse na Generali Gervas Ndirakobuca bari baramunaniye. Naho ataronse umukenyezi, icifuzo c'umushikiranganje wa mbere azitwararika kumuha ibyo yipfuza asa n'ugishitseko. Ikintu gitangaje cane cabaye mu nteguro y'amafaranga ya leta izokoresha mu myaka 2025-2026, inama nshingamateka ndetse n'inama nkenguzamateka zatoye itegeko rivuga ko leta izokoresha imiliyaridi 5,226 z'amafaranga y'amarundi. Umukuru w'igihugu yasinye kandi itegeko rivuga ko leta izokoresha imiliyaridi 5,258 z'amafaranga y'amarundi. Ni ukuvuga ko itegeko ryasinywe n'umukuru w'igihugu ryongereye ko imiliyaridi 36 n'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi atigeze yemezwa n'inama nshingamateka ndetse n'inama nkenguzamateka uko bishikirizwa. Nyuma yuko kandi hamaze iminsi humvikana icuka kiri mu bijanye no kunguruza abanyagihugu bivanye n'ikina ry'igitoro, kurungu rero Parseme yateye akamo leta kugira itorere inyishu ikibazo kijanye no kwiyunguruza. Mu gihe haheze imigihe hibonekeza ingorane zikomeye mu kwiyunguruza bivuye n'ikina ry'igitoro, Parseme yateye akamo leta y'u Burundi kugira itorere inyishu ico kibazo. Uwase Ndikumana arirongoye avuga ko agira ati turwanye ingwano zo niho inyishu ziboneka, kuko ngo ikibazo c'igitoro si ukugwana n'abunguruza abantu n'ibintu, ahubwo ni nuko cinjira, kandi ngo tugasubiramwo tukaraba igituma biriko biragenda uko.
guca amahadabu abunguruza abantu n'ibintu ngo nta nyishu bitanga mu gihe ico gitoro kitarariko kiraboneka ku buryo buhagije. Faustin Ndikumana aserukira ishirahamwe Parseme avuga ko ubwa mbere ko kwiyunguruza ari umurimo wa mbere kuri buri munyagihugu wese, iyo ngo batiyunguruza imirimo mu gihugu iba ihagaze, mu gihe abantu bataja ku buzi bwabo, ku mashure, gusuma, kwivuza ndetse n'ahandi. Yatanze akararo k'ingene ibintu vyari guca bigenda igihe ivyo kwiyunguruza bibaye ndase. Agira ati vyari bikwiye ko leta yaca ibifata mu ntoke ikavuga iti reka rero dutore imodokari za leta zunguruze abantu, ko dushaka ko baduza igiciro iyo haheze gatatu mu masitasiyo humye ata gitoro kihari, ni ngombwa ibiciro bihinduke. Yongeye kandi avuga ko mu gihe bibandanije uko nyene kunguruza abantu ategerezwa kuvikana igiciro n'uwiyunguruza kandi akamwunguruza. Yatanze akarorero nk'abakozi bamwe bakorera ruguru bamaze imisi 3 bataramanuka. Aho rero ngo ni igihe akabido k'ilitiro n'igice kageze ku mafaranga arenga 30,000 y'amarundi. Kubera iki muri Afrika yose ngo Uburundi arico gihugu gifise ikibazo conyene. Faustin Ndikumana atanga umuco ko leta ikwiye gutumako inama rukokoma y'abafise ico bakora ku bibazo vy'ibitoro, bayiterere ivyiyumviro ngo bitaruko hoba hari ibintu binyegeje kandi ngo bibandanije uko ubuzima bwabo bwoba uriko burahagarara mu gihugu c'u Burundi. Urujana n'uruza rwo kwiyunguruza, umutekano, ubutunzi. Nestor Ntahontuye rero akaba ubu nawe agiye kurabwa n'ibijanye n'ico gitoro nyene, akaraba ico azokora mu mabanga agiye gukorera mu Burundi nk'uko bishikirizwa. Ubu ngubu rero mu gihugu cacu c'u Burundi ibintu byasubiye kuba ndase, aho abanyagihugu rero babandanya kugira icoba bivanye nuko ikena ry'igitoro ribandanya kubura. Abanyagihugu rero bakaba bahangayitse kandi batari kubasha kwiyunguruza no kujya ku mirimo ya misi yose. Naho tunyarukire muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kuri ubu ngubu amakuru azindutse kuri ubuga nuko kuri ubu ngubu ngo hoba hari abasirikare b'u Burundi bashika 5 basubiye gutorwa mu nkengero z'uruzi rwa Rusizi rugabura Uburundi na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nimeko kandi imigwano imaze imisi yumvikana hagati y'umugwi M23, igisirikare ca leta y'u Burundi FDNB ndetse n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ndetse n'umugwi twaje urwanisho wa Wazalendo. Mu minsi yeze kandi umugwi M23 wari wakubisa hababaza igisirikare c'u Burundi ndetse ngo ubasha no kwambura imodokari zishika 3 ngo zari zitwaye igitoro ndetse n'inzahabu mu kenyegero zijabuka mu Burundi, ariko umugwi wa M23 ubasha gukora ibishoboka byose urabigarura. Nimuje kandi guhera mu mpera z'umwaka wa 2021 umugwi wa M23 usubire kwadukana ushobore gufata ibigwanisho, uramaze gufata ibice bitari bikeya muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na cyane muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu n'ubuce ukomakomeye kubijanye n'ubutare. Nimuje kandi Perezida wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo irongowe na Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ibandanya kwagiriza leta y'u Rwanda ko ngo ariyo wifatikanya n'umugwi twaje urwanisho M23 ku guteza umutekano muke mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa ku rundi ruhande leta y'u Rwanda nayo ntihengeshanya guhakana ivyo yagirizwa yivuye inyuma, ikavuga ko atahuriye n'umugwi twaje urwanisho M23 mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa ku rundi ruhande kandi leta y'u Rwanda nayo yagiriza Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo
gufatikanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho harimo na FDLR ikatera inkunga rero FDLR mu gushaka guhungabanya umutekano wa leta y'u Rwanda. Nimuje kandi perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo we avuga ko ngo FDLR ngo itakagombye kuba itera ubwoba leta y'u Rwanda kuko ari udusigarira atwo basuma. Nimuje kandi raporo y'imugukeza ONU nayo yagaragaje ko Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ikorana byeruye n'umugwi witwaje ibigwanisho wa FDLR mu kurosa ibyankenerwa harimo intwaro, ibifungurwa, impuzu ndetse n'ibindi bitandukanye, ndetse ibi navyo bituma uyu mugwi ushaka guhungabanya umutekano w'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Nimuje kandi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo yariko araganira n'urubyiruko n'ugwaruka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yagabishije avuga ko azokora igishoboka cyose kugira ngo badurumbanye umutekano w'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Gusa ibyo ngivyo nta kintu na kimwe leta y'u Rwanda yigeze ibivuga ko. Amakuru rero aturuka ku rubuga kuri ubu ngubu nuko imigwano yazindutse yibonekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse bikanabonurwanurwa ko abo basirikare baba bagandaguriwe ku ruzi rwa Rusizi bagira ngo bajabuke basubire mu gihugu cabo cy'u Burundi. Leta y'u Burundi yarohereje abasirikare bashika 10,000 muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baje gufatikanya no mu gwitwaje urwanisho wa Wazalendo ndetse na FDN na FARDC ingabo za Kongo mu guhangana no mu gwitwaje urwanisho wa M23. Gusa amakuru aturuka ku rubuga nuko ingabo z'u Burundi FDNB zibandanya guhura n'amayagwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kubera ko abeshi babandanya kugwa ku rugamba nk'uko amakuru aturuka mu begereye ingabo z'u Burundi FDNB abishikiriza kandi akabitomora neza nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu nyine mu begereye mu gisirikare cy'u Burundi abishikiriza. Kuri ubu ngubu rero abanyagihugu b'u Burundi bagiriza perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuba yaramaze kugambanira igihugu cy'u Burundi, aho rero ngo abana b'u Burundi babandanya kugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kandi batazi ico bariko baragwanira. Nimije kandi Perezida Evariste Ndayishimiye we avuga ko ngo yohereje ingabo z'u Burundi FDNB ngo mu buryo bw'ishirahamwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko nk'uko vyari bitegekanijwe, ariko murabizi ko ingabo za Afrika y'ubuseruko yase zari zajyanywe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hafashwe ingingo y'uko zitahukanwa, ariko ingabo z'u Burundi zonyine akaba arizo zisigaye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa abakurikiranira hafi iby'urugamba ngaha mu karere k'ibiyaga binini bavuga ko kuba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na leta y'u Burundi bibandanya gukorana ngo ari uburyo bwo gushaka kugurisha inzahabu ndetse n'igitoro mu kinyegero, ngo ari inyungu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabafise muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Reka roshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru kazo tubashikiriza ayo muri iki gitondo tubaye tuyasozere ngaha tuze gusubira mu makuru araza kubagezwe koko kuri no muresha kuri yanyu mukunda cyane muri Dende Isange TV muresha kuri bashikiriza amakuru y'ibiganiro babigezwe kandi babyakura amatoza mu bisato biba bigiye bitandukanye. Reka shimire rero mwese mwadukurikiraga muri ijya n'intu hatandukanye mu makuru yacu twariko tubashikiriza muri iki gitondo tuyasozere ngaha. Gusa mwibuke gufyonda suivre partager ndetse na s'abonner tujye tubana amakuru y'ibiganiro tubandanya gushikiriza gatanu kandi yara makuru rero mwari ko murashikirizwa muri imi rw'ikirundi. Rero ryari iteka n'umuhezo ntangire byo kuba twari kumwe namwe mu mwanya wacu mukunda kandi mugakurikira amakuru y'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru y'ibiganiro biba bigizwe kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata biba bigiye bitandukanye. Reka mashimire rero kuba mwari kumwe natwe amakuru yacu tuyasozere ngaha dusubire mu kanya mukoraga kuba agezweko.